Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Ni ku munsi wa mbere igenekezo rya 15 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024 mwiriwe canke mwaramutse kaze murano makuru twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Iterabwoba abategetsi bamwe bagira ku bacamanza rituma bahesha mu kurangura ibanga bajejwe. Eklezia Katolika mu Burundi guratewe impungenge n'ico kibazo c'ubutungane. Ku mutumba Kinyamini mu gisagara ca Ngozi abanyagihugu bategetswe guterera amatora n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD babitegetswe umukuru w'igihugu we yatangaje ko uguterera ari ku bushake. Muri ano makuru turababwira n'ingaruka z'ubukene bw'igitoro mu ntara ya Cankuzo. Aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'agateka kazina muntu. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikimenyesha makuru Ntumbero FM hamwe na La Nova yarahagaritswe nk'unyurujwe ku munsi wa gatandatu heze mu ntara ya Ngozi ahasanzwe akorera yongera anaba. Amakuru ava mu ntara ya Ngozi amenyesha ko uwo mumenyesha makuru yahagaritswe n'iperereza ribifashijwemwo n'umwe mu bagwizatunga bazwi muri iyo ntara ya Ngozi kucaha umuryango n'abamwegereye bataramenya kugera ubu. Eroge Divin Remesha yitavye telefone yari muhamagaye abiwe ntibasubiriye kumubona. Uyo ni Muhoza Sandra akorera ibimenyesha makuru Ntumbero FM na La Nova mu ntara ya Ngozi yahagaritswe nk'unyurujwe ku muhingamo ku munsi wa gatandatu. Amasoko ya RPA mu ntara ya Ngozi amenyesha ko telefone umumenyesha makuru yitavye yari yahamagawe n'umugwizatunga yitwa Manirakiza Mark abenshi bazi ku ritazirano rya Pochen. Kubwa masoko nyene umumenyesha makuru Muhoza Sandra yoba yitavye Pochen amubwiye ko agomba kumuha amakuru ajanye n'ivy'amavuka. Amakuru ava mu begereye amenyesha makuru bakorera mu ntara ya Ngozi aremezwa ko Pochen yarasanzwe ari mu batanga amakuru mu bimenyesha makuru bikorera Ngozi. Ico mbere ngo cyo bari naco catumye Muhoza Sandra amwitaba naho bamwe mu bari bamwegereye ataritaba bavuga ko yamwitavye yijijanya imitima. Umuryango wa Muhoza Sandra be n'abawegereye bararondeye kuva ku munsi wa gatandatu mu busho butandukanye barahebura. Tubajijwe ivy'ifatwa byo mumenyesha makuru mu bajejwe intwaro mu ntara ya Ngozi abemeye kuduha amakuru batumenyesheje ko uyo mumenyesha makuru yahagaritswe n'abakozi b'iperereza kandi ko yoba ariko ahogwa amakuru amaze iminsi avugwa kwitangwa ry'imipanga kumbonera kure mu gihugu. Hano ariko RPA ntiraronka uyitomorera ko umenyesha makuru Muhoza Sandra yoba kurikiranwa ku makuru yatanze ajanye n'iyo mipanga canke yoba yari kagira amatohoza kuri iyo mipanga ivugwa. Bamwe mu begereye umenyesha makuru Muhoza Sandra bamenyesha ko kugeza no mango ico bamaze kumenya gusa ari uko yoba ari mu minwe y'iperereza ry'u Burundi ariko bakongera ko batazi neza agashafungiwemwo ari nako basaba ko umutekano wiwe wokingirwa bakongera bakamenyeshwa n'ico akurikiranwako. Urakoze Roge Divin Remesha. Tugire ko nibijanye na politika abepiskopi Gatolika b'i Burundi bararajwe ishinga n'ikibazo c'ubutungane bugoyagoya. Mu itangazo bashize ahabona kuri Uwimana bamenyesha ko ukudahana gutuma abanyagihugu bihebura, bamwe muri bo bagaca baja mu vyo kwihanira. Bikunyurwa nuko abacamanza benshi batega ubwoba n'abategetsi maze bagahesha kwibanga bajejwe kumvo z'umutekano wabo. Ivyo rero bigatuma haduka imidugararo mu gihugu. Kurikira Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi. Abarongozi b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ntibasiba gushikiriza ingaruka mbi zo kudahana. Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu bata umwizero ku rwego rw'ubutungane maze bakagenda bacika intege bakihebura bagatangura kugomba kwihanira ugasanga baraguye no mu byaha bikomeye. Hariho rero n'abacamanza cyangwa abandi bo mu bisata by'urwego rw'ubutungane bafitiye ubwoba umutekano wabo kubera igitsure cya bamwe mu bategetsi maze bagahava bemera guhemuka kwibanga
aho guhagararira ukuri n'ingingo. Birabereye ko indongozi be n'abajejwe ubutungane ku nzego zose bava hasi bagakora kugira ngo umurundi eka n'uba mu Burundi wese atunganirwe, uwarenganijwe arenganurwe, atekanirwe mu biwe no mu vyiwe. Nkako uko kose habaye akarenganyo ntigahanwe, nikagahinda n'umwikomo bikomera mu bantu bigahava bivyara induru n'ingwano. Abepiskopi Gatolika baragaruka ku kibazo c'umutekano muke cugarije abarundi, bavuga ko bitumvikana kumva hari abanyuruzwa bakabugwa irengero, bagasaba ko naho umuntu yoba yikekwa ko ivyaha ko yotegerezwa guhagarikwa hakurikije amategeko maze agafungirwa mu kibanza kizwi n'abiwe bagashobora kumubona. N'ubunyene Musenyeri Bonaventure Nahimana: umutekano ni itunga rihambaye ku muntu uwo ari we wese. Kumva mu gihugu cacu hakiriho abantu bicwa canke bagenda amazima yongo kubera politike canke izindi nyungu izo arizo zose n'ibintu biteye agahinda. Tuboneye akaryo ko gusubira guhoza ababuze ababo mu bihe bishize. Niyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agafungirwa ahantu hazwi kandi ashobora gushikwa n'abo mu muryango wiwe. Gucungera umutekano muri ya ndiganizo y'inyabune ni nkenerwa mu gihugu, ariko inzego z'umutekano zibwirijwe kumva ko arizo za mbere zishinzwe gukingira abenegihugu n'utwabo. Ntitwovuga ivyo gutsimbataza umutekano ngo tureke gutera akamo abantu bagifite iciyumviro co gusesa amaraso y'abantu bitekaniye. Ivyo bakabigira nk'uburyo bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo canke guharanira ivyicaro vya politike. Turahamagariye uwo wese yoba afise ako gatima gutumbera inzira zubaka igihugu, zubahirije ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe, hagakomeza ibiganiro no kuja inama n'ingingo. Mu mugambwe APDR barashigikiye ivyaraye bishikirijwe n'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi, bagasaba ko abavuzwe muri iryo tangazo bo kwisuzuma maze bakagira ico bahinduye. Kurikira Gabriel Banzawitonde, umukuru w'umugambwe APDR. Ubwa mbere twe umugambi wa PDR tuvuga yuko imbere yuko babasenyeri n'abene igihugu ba mu gihugu c'u Burundi hari ivyo babona batiriwe barabwirwa bakabibonesha amaso, hari ivyo kumbure n'ivyo bumva. Mu ijambo rero bashikirije kumbure arabo bavyakira ko canke ko kuriya, ariko twe umugambi wa PDR tubona yuko ivyo bavuze ahubwo byari bikwiye gusuzumwa kugira ngo uwo bavuze uyu canke uriya yirabe nk'umucirori, mbega ivyo bavuze nivyo canke sivyo. Noneho dukwiye guhindura iki ku vyavuzwe. Icya mbere dukeneye nuko babwiye abakristo abantu bakeneye amahoro, kugira Yesu yavuze ati ndabahaye amahoro. Amahoro rero burya amahoro ari mu mutima, cyo ni cya mbere, ariko kandi amahoro ari mu nda, kandi amahoro ari mu mufuko. Niyo tumuranye n'ikibare yavuze icigurwa kivuga giti umuntu wose uronka ivyo ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga. Kuko amahoro rero ari mu mutima ariko no mu nda no mu mufuko iyo hameze neza biragaragaza amahoro. Hariho byinshi rero abasenyeri bavuze twe umugambi wa PDR kumbure twemeranya, dusaba kumbure yuko ababijejwe boca bikosora bagatanga inyishu y'ivyo bintu. Ahantu nk'akarorero bavuze bati inzego nyinshi ntizitanga amakuru ku byo bariko barakora kugira ngo kumbura abarundi bamenye ibyo ari byo. Nivyo murabona yuko ari ibintu byinshi usanga amakuru ataboneka. Bijyanye n'amatora, ariko amatora yotunganywa na bose akajyamwo bose, agukumira ntibize. N'umunsi rero ugiye kuraba kumbure nk'iteko rigenga amatora, urabona yuko hari amafaranga y'ingwate bagiye batanga, ubona ko imigambwe mito mito icikumirwa kwitaba. Mu yandi majambo ubona yuko
hari abantu kumbura imigambi tuhabrega kwita amatora kubera yabuze izo ngwati ryakivuga ati bayikumiriye. Gabriel Banza Witonde avuga kandi ko ibijanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero bazira ivyiyumviro vya politike bitari bikwiye gukorwa n'umugambwe bivugwa ko wafashe ibigwanisho ugwanira demokrasi. Aha akaba ashigikiye iciyumviro c'abepiskopi gatolika basaba ko naho umuntu yoba afise ico yagirizwa yategerezwa guhagarikwa agafungirwa mu kibanza kizwi mu buryo bukurikije n'amategeko. Kurikira n'ubunyene umukuru w'umugambwe APDR. Ugiye kuraba kandi urabona nk'ibi bintu by'umutekano uza wumva abantu hirya no hino bavuga ko ari abantu bafashwe bagafatwa kumbura ijoro, mwarabyumvise nko ku Ndava umwarimu yafashwe agafatwa mu ijoro, hari uwo mu Kinama yafashwe n'ubwo ntarabona ikirengero, n'abandi ukumva yuko uburyo bufatwa bitabereye. Uravye demokarasi twarondeye bigoye, ukibuka ubona Daye yazavuga ati abantu bicirwa ubusa gutoteza abantu ivyo dukwiye kubisezerera. Rero mu intwaro turimo ya demokarasi irongorwa n'umugambi kumbura wagwaniye demokarasi, hari ibintu bimwe byo gufata abantu yategeza guca mu nzira izwi n'amategeko, abantu bakamenya uwo hafungiwe, kandi ivyo ni ibintu na nyene icubahiro batubutungane bukwiye gukora bugaca mu nzira zizwi. Nimba twarakwiye igihano cyo gupfa akaba ari inzira zo gufata abantu byari bikwiye, ariko kandi bavuye kujanye n'ubukene bwugarije abantu. Murabona yuko rero no munsi nk'iya matara abuze mumenye ko hari abantu bafungura ruko amatara yabonetse, kandi mwazi ko biciye nk'umugambi payeje urwaruka rwinshi rwagiye rukora imigambi ikomeye yo kwiteza imbere. Uno munsi rero iyo amatara abuze, amazi akabura, ibitoro bikabura, nubwo ko hari abantu baca bajya mu bukene butagira izina kubera iyo mvu. Muri rusange rero twebwe bakatolika bavuze, abasenyeri bakatolika bavuze byinshi turabishigikiye, habo tugasaba ko inzego zibijejwe umwe wese mu badomwe ku rutoke yoca araba kumbura ingene ikibuka kumbura iyo twari gusaba katolika nabo batashitseko n'uruhara rwabo tugura dutere nabo nta ruhara batweretse bati kuri byose dushikirije natwe uruhara rwacu nuru tugiye guterera ibi, tugiye guhera ngaha duheze ngaha, kumbura nabo bagira uruhara rwabo bugira gute boterera. Ariko muri rusangi aribyo bavuze twe twemeranya kandi tubona ko ari ukuri, bikwiye gufatirwa ko kugira ngo kumbure ibyo bavuze bikosorwa. Ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu. Ndabyo umuvuduko duvudutseko ubu tugira dutera imbere. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu cy'umunezero. Mu Burundi hasitse abantu baratwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyine ubu ashingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibiba ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba ataco duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota, none umunsi cashitse kuri zero franc bizogenda gute? Tubandanirize ano makuru mu bijanye n'umutekano. Abantu bane nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu ndwi twaraye dusozereye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara zitatu, batatu muri abo bagandaguwe batowe ari biziga, wa kane nawe yishwe atemagujwe imipanga. Eric Niyonzima. Mu gisagara ca Bujumbura hishwe abantu babiri muri indwi twaraye dusozereye, uko ari babiri ni ibiziga bibiri vyatowe ku munsi wa kane kuri uzi Ntangwa muri zone Gihosha komine Ntangwa. Ivyo biziga vyari bimaze kononekara bikaba vyahavuye bihambishwa inyuma y'imani nyinshi hagati y'abajeje intwaro n'abanyagihugu. Ku munsi wa kabiri naho umukenyezi w'umupfakazi yitwa Nahimana Therese w'imyaka 41 yarishwe atemagujwe imipanga ku mutumba Rugano muri komine Mugwi mu ntara y'Ibitoke. Amakuru ava muri komine Mugwi avuga ko uwo mukenyezi yakerewe izosi n'abantu batashoboye kumenyekana. Uwo ni mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe no mu ntara ya Gitega yitwa Eri Ntakarutimana w'imyaka 43. Ikiziga ciwe catowe mu mwonga wo ku Mutwenzi ku mutumba Higiro muri komine Gitega ku wa mbere uheze. Amakuru ava muri komine Gitega avuga ko umuhisi yishwe atemagujwe imipanga n'abantu bataramenyekana. Urakoze Eric Niyonzima. Abanyagihugu ku mutumba wa Kinyami mu gisagara ca Ngozi
bariyamiriza bivuye inyuma amafaranga y'intererano y'amatora baraye basabwe gutanga ku gahato n'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ya Ngozi. Abanyagihugu bariko bategekwa guterera amatora kandi umukuru w'igihugu yaraye ashikirije ko hazoterera uwuvyishakiye nariryo uburyo bwategekanijwe kuri ico gikorwa buhari. Denis Claire iratwumva. Inyuma y'ibikorwa rusangi vyo kuri uyu wa gatandatu uheze ku mutumba wa Kinyami mu ntara ya Ngozi, uwitwa Nestor Ndikumana afadikanije n'urongoye umugambwe CNDD-FDD kuri uyo mutumba bategetse abanyagihugu ko umuntu umwe wese muri buri muryango muyiri kuri uwo mutumba azotanga amafaranga 200. Ayo mafaranga akazojaragwizwa n'igitigiri c'abagize buri muryango nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Duhejeje gukora ibikorwa rusange hari no mu mvura baca bakoresha inama bavuga yuko ari uguterera amatora, yuko buri muntu wese uko ari akwiga imyaka yo gutora ategerezwa gutanga amafaranga 200. Nimba mu rugo muri batatu mutegerezwa gutanga 600, nimba muri 8 ucugwiza n'ayo mafaranga 200 nyene. Nta n'umwe ngo atazoyatanga ayo mafaranga 200. Bavuze yuko uzogenda adatwaye akaresi k'ayo mafaranga ikomini kazobaza ko atazokironka adatwaye akaresi k'amafaranga 200. Mu myidogo myinshi abanyagihugu bo ku mutumba wa Kinyami bavuga ko iyo ntererano atahitaniye n'ubusuma, na cyane cyane muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko no kuronka ikiro c'umuceri bisigaye ari intambara. Rero ngo biradutangaje turavuga ati none kabashaho ayo mafaranga bagwigiye n'abanyagihugu bose na miliyoni ari mu Burundi mumba ayo mafaranga angana iki? Twe tubona ko ari ubusuma. Makino gihe n'abanyagihugu bikeneye n'aho amafaranga 200 ujya si makenyi, kuko ubu kugira uronke n'amafaranga 200 yo kugura umunyu canke amavota ya 200 n'ingorane hari abantu benshi badashobora kuyaronka. Yirwa yiruka umunyagihugu aja kurima kugira abaruka acungura iyo noti ya 3. Iyo noti ya 3 yitahana nayo naho aja gusoma, urumva ko ibintu bigoye. N'ikiro c'umuceri nta n'ikirimo. Mugabo se bahindukira umva baze gutoza amafaranga ngo nayo amatora urumva ko ari hataka. Amakuru ava mu banyagihugu bo ku mutumba Kinyami amenyesha ko uwo Nestor Ndikumana umukuru w'umutumba hamwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD batumwe n'abategetsi b'uwo mugambwe ku rwego rwo hejuru kugira baje guhimiriza abanyagihugu. Ayo makuru nyene amenyesha ko iyo ntererano iriko iratozwa ku mitumba yose igize igisagara ca Ngozi. Ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu yarayashikirije ko guterera amatora bizokorwa n'uvyishakiye atagahato kazojamwo kuko uburyo bwategekanirijwe ico gikorwa leta ibufise. Urakoze Dani Claire iratwumva. Ndabibutse kwa no makuru be n'ibindi biganiro byose vya RPA mu bisanga no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye za RPA, urubuga X, urubuga Facebook, urubuga YouTube hamwe no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI canke muciye ku muhora wa WhatsApp mwanditse kuri numero guteranya 49 178 19 111 ndabona Burundi butakigurana butakisaba imfashanyo ahubwo ari bwo bufasha abantu. Ndabyo umuvuduko tuvudutseko ubu tugira dutera imbere. Birahimbare kurongora abantu banezerewe. Abarundi bose baranezerewe. Uburundi igihugu cy'umunezero. Mu Burundi hashitse abantu baratwenga. Umurundi akanezerewe ni wa Murundi yemera kumuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyine azingirwa. Leo muso gihugu kizogira zero mbega bizogenda nane gutomba fayite ntibibaho ko twavuze ko ari umu entrepreneur tukaba atatu duha amaboko turi binebwe n'ivyo igihugu cyari gifise turabinyonora tugasabota none umunsi cashitse kuri 0 francs bizogenda gute? Mu bijanye n'ubutunzi ingaruka z'ubukene bw'igitoro zaratanguye kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo bavuga ko mu bijanye no kwiyunguruza amahera bahora bariha ubu amaze kwigwiza kabiri. Aha batanga akarorero ku rugendo rwo kuva mu Cankuzo uji Muyinga bahora bariha amahera 6,000 ubu bariha 12,000 nayo urugendo
bahora bagendera ku mafaranga 1000 kw'ipikipiki ubu bahagendera ku bihumbi 200. Abanyagihugu bamenyesha ko mu gihe ibiciro vy'ingendo biduze n'ibindi bintu vyankenerwa mu buzima bwa misi yose bica biduga, bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yari yabijeje ko igitoro kitazongera kubura, ko yokora uko ashoboye kikaboneka. Kubona leta itariko iratorera inyishu ikibazo c'ubukene bw'igitoro biriko biratosekaza ishusho ry'igihugu. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe Parsem gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo. Faustin Ndikumana arirongoye aragaruka no kwishirahamwe leta iheruka gushinga rizoba rijejwe ibitoro mu Burundi. Aha avuga ko atashirahamwe rya leta rirangura ibitoro. Ishirahamwe Parsem yasuye gutera kamo leta yivuye inyuma yibutsa yuko iki kibazo c'igitoro kiriko kirasa n'igitosekaza isura y'igihugu. Nukuri kugira tumare imyaka hafi 2 ikibazo c'igitoro kirarirana gutora inyishu biriko biratosekaza isura y'igihugu. Aha tuvuga ngo bikoragira ngo barukera rugendo ngo baze mu Burundi, ibintu nk'ibimeze gutya urabona neza yuko nta butuzi byo gushobora gutangura gufata intumbero tugifise ibibazo bene ivyo. Ivyo n'ibibazo byo kuva mu nzira hakiri kare burundu ku buryo naho ufise ubundi bukene muri ivyo bitarimo. Noneho Parsem yibaza ati none amasezerano leta yaheruka gushira kw'ikumu n'ishirahamwe IDA ibaha ingurane yihuta yo kwinjiza ibintu importation de produits de première nécessité yo kwinjiza ibintu kurangura ibintu hanze y'amafaranga yasinye yarangahe afashe imisi ngahe azofasha imisi ingana gute ibyo yakoresha neza. Hari ibibazo tukurikirana hafi basi ko turatangura kwibaza ingene vyayimeze none diri bikiyatunganya gute amafaranga yarabonetse iyo societe nshasha yagiye kuza iyo n'ubutwara bivuze nimba ariyo tuza kurangura ibitoro na societe ya leta irangura ibitoro aho umuntu abasubiye inyuma nk'imyaka 20 ingahe byo muri kahise ivyo nta societe ya leta arangura ibitoro. Societe ya leta nayo bihari niyo kuregira ingene igukontorora ikurikirane ivyo kurangura ibitoro ingene bigenda biriko bikorwa n'abandi. None ikigo cyarabuze vraiment abantu babadutera bashobora kwinjiza igitoro 3-4 bagakorana na leta kandi igitoro kikaboneka nk'ahandi uko bimeze. Ikibazo c'amadovize cyo kirafatira intera yindi kandi tutahagabiye kuburyo bushobora gusubira inyuma. Era havuze ibitoro bavuga ngo amadovize, isukari byase kwinjira bavuga ngo n'amafaranga y'agaciro, Brarudi itagikora ibinyobwa bikwiye bavuga ngo n'amafaranga y'agaciro. Waraba no muri rya tegeko ry'amafaranga leta ikoresha rivuga kuvugururwa gusubirwamo kuba revize, usanga ko ibikorwa byinshi byokozwe bizokorwa mu nyuma kubera ingwara y'amafaranga y'agaciro. Rero ubona yuko ingwara ibandanije igihugu gishobora kuzogira ibibazo kitiyuguru. Faustin Ndikumana avuga ko leta yari ikwiye nyabuna kwiga uburyo imfashanyo hamwe n'amafaranga by'agaciro vyoboneka. Aho leta nibaza ko yohagabira igasi ico bita stratégie de mobilisation de financement, ni ukuvuga kushiraho umugambi w'igihugu w'ingene amafaranga mva makungu ukwaza kose ari ingurane ari imfashanyo ari iki ashobora kuboneka. Twarabonye ko hariho umugambi ruha gusohoka witwa ngo stratégie nationale de la coopération. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ntibuvyaza umusaruro biboneke, ingaruka nziza ziboneke. Imbwe dutera kamo leta bamenye ko Uburundi aho begeze ubu ntibushobora kuzamuka hatabonetse imfashanyo cyangwa za ngurane zoroshe kuriha zimutangura kuriha haciye imyaka 2 cederdographe kandi ukazishurana n'inyungu ntoya cyangwa ico bita imfashanyo don kuko ubundi aho buri ntiburagira gushobora kwiha ngo nta mfashanyo zosura kurondera. Kandi tumenye neza yuko nimba dushaka gushikira ryahangiro igihugu cisure mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060 niho ifashanyo tuzatukike. Mu bisanzwe igihugu cabaye emereja niho tutakikeneye ifashanyo. Utarabaye emereja none uri ngo zikenera gute? Ntibikunda muri iyo strategie rero bige ingene hose haraboneka bane zihuta zitavuna canke ifashanyo zihuta kugira twaze muri ibibazo hanyuma twihe rero umurindi ugaragara dushobora kuba tutagikora n'ibibazo bito kubura iranazwa byankenerwa mu buzima bwa misi yose bw'abantu ugashobora n'ingaruka mu by'ubutunzi biko ziragira kwiyunguruza mu buryo sociale mu byo abantu bakenera
urabona ko biriko biraba ibibazo by'amananiza. Yari Fosa Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, ishirahamwe CBDH Vicar riharanira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi risaba umutegetsi wa Tanzania Siasa Manjenje kutagerageza guhisha umwotsi inzu iriko irasha. Iryo shirahamwe ribishikirije mu gihe Siasa Manjenje ariko agerageza kumvisha abaserukira impunzi kutazovuga ko ari we aherutse gufata ingingo yo kugara amashure y'impunzi z'abarundi ziri muri ayo makambi ya Tanzania. Akaba ari mu gihe bivugwa ko kuri uno wa kabiri userukira impunzi kw'isi ashobora kugendera izo mpunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania. Kurikira Jean Bosco Vyizigiro, umuvugizi w'ishirahamwe CBDH Vicar. Muri CBDH Vicar mu makuru dufise hariho ko userukira hasere kw'isi ashobora kuja mu rugendo muri Tanzania, kandi bishoboka ko kimwe mu bizoba bitumye urwo rugendo rukora ari amakuru CBDH Vicar n'ayandi mashirahamwe menshi amaze igihe yerekana kwihohoterwa, kwibuzwa kwiga no ku bindi bikorwa bikorerwa impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ngo bikunde zitahe ku nguvu, ariko bahishe ko ari ku nguvu. Igitangaje CBDH Vicar nukuntu amakuru turiko tuvana mu ikambi ya Ndota avuga ko uwitwa Siasa Manjenje twahoze tuvuga imisi myinshi ko ari we atuma abasungusungu, ari we atumwa n'izindi nzego guhohotera impunzi z'abarundi ngo bikunde zitahe ku nguvu. Ubu akaba amaze kumenya ko ivyo akora n'amakungu yose ari kubimenya, none ngo ari gusya atazambaye ahamagara abayoboye impunzi ku rwego rw'abarundi akoresheje abasungusungu ngo yitegure urwo rugendo, bemere bahemukire bene wabo, bavuge ko nta mashuri yigeze yugarwa, ko n'ishuri ryoba ryarugawe ngo ari kubera ko impunzi z'abarundi zatashe ku bwinshi, ngo none babuze abiga muri ayo mashuri. Ibyo ntiyoba bikoze uyu munsi gusa, yaranabikoze igihe userukira hasere muri Tanzania yagenda kuraba ayo mashure, aho bamubeshe ngo nta bana b'abarundi bari kwiga, kandi ahageze akabyibonera. Twasaba rero ubwa mbere Siasa Manjenje n'abandi bayobozi bakorana bakira umugani tubaciriye w'ikirundi uvuga ngo nta uhisha umwotsi inzu iri kwirasha. Niba bashimye guturira inzu, bemere umwotsi uri kuduga hejuru abantu bawubone maze baze kuzimya. CBDH Vicar risaba kandi abarundi baserukira impunzi ziri muri Tanzania kudatakaza ako karyo baronse, maze bakore uko bashoboye bashira habona amabi bakorerwa badasize inyuma no kwerekana ibimenyetso. N'ubunyene Jean Bosco Vyizigiro avugira ishirahamwe CBDH Vicar. Icya kabiri, turasaba kandi dushimitse abarundi baserukira impunzi bene wabo mu makambi y'impunzi ya Tanzania bavyaze umusaruro cyane, kandi aya mahirwe baronse yo kubwiza ukuri, binashobotse banandike. Ico ni kimwe, bidashobotse ko bandika basaba ijambo, babimye ijambo, banakoma induru, bashirirwe hejuru, babwire Filippo Grandi aserukira hasere kw'isi niyo bagira amahirwe agasura iyo kambi, yuko iryo hohoterwa amashirahamwe atandukanye yavuze harimo na CBDH Vicar ari ukuri, berekane n'ibimenyetso. Twe turabifise, nibatavyerekana tuzovyerekana,
ariko iyo uvugira umuntu nawe ibyo umuvugira akabihakana bitewe n'iterabwoba ari kugirwaho biba bibabaje, ubugize umubeshi uri kukuvugira, ariko woho uba wiyimbiye icobo ushobora kutazivanamwo cyangwa kutazovanwamwo n'abariko barakuvugira. Duteye akamaro y'impunzi ziri muri Tanzania, cyane cyane zirinduta aho uyo muntu akoreye uruzinduko rwiwe, kubera ko nijwi rya hasere ku isi yose rije kwemeza canke kuvuguruza iby'amashirahamwe harimo na CNDD-FDD amaze igihe ariko yerekana. Twe twatanze ibimenyetso bifadika, nabo ubwo yishikiye kuri tere nibabyerekane. Twe niko tuvyumva nka CNDD-FDD. Iki ni igihe ciza cy'uko impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania cyane cyane abaziserukira berekana ihohoterwa bariko barakorerwa. Kandi ikindi yongera ko nuko Filippo Grandi adakwiye kwakira ibimenyetso hawe n'abaserukira Tanzania mu makambi y'impunzi gusa, ahubwo akwiye gukoresha uburyo bo basanzwe bakoresha kugira ngo bahabwe amakuru, arabe ibyo twavuze ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Ni kuri iryo jwi rya Jean Bosco Vyizigiro avugira ishirahamwe CBDH duce dusozera ko ano makuru. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza. Amahoro ahiwanyu.